nimunyumvirize mwamazinga mwe namwe ntarazakure nimwumvirize neza. Umukama yampamagaye nkiri mu nda ya mama, anyita izina nkiri mu mbanyi yiwe. Iri ni ijambo ribwirwa jewe, iri ni ijambo ribwirwa wewe, iri ni ijambo ribwirwa abana b'Imana, iri ni ijambo ryo guhoza umutima wawe, iri ni ijambo ryo kugutandukanya no kwidodoma. Ururimi rwanje yarugize inkota ikarishe, amisha mu gitutu c'ikiganza ciwe. Yangize umwami usongoye, anyegeza mu mutana wiwe. Yambwiye ati, uri umusabyi wanje Isirayeli we, muri wewe nzoni nazi. Ico turi n'Umukama yabishatse, Umukama yatugize ico turi. Amashimwe yawe yuzuye ubweza. Umushaho wawe wuzura agahimbara. Niho nanje navuga nti naruhiye ubusa, ubukomezi bwanje nabupfishije ubusa mu bitagira mvugo. Ariko by'ukuri ingingo yanje iri w'Umukama, impera y'igikorwa canje ndayizeye ku Mana. Ubu rero Umukama aravuze, we yambumbiye mu nda ya mama ngo ndamubere umusabyi, ndamugarurire Yakobo, kugira ngo bene Isirayeli batororokanire iwe. Ndarinahaye mu maso y'Umukama, kandi Imana yanje niyo bukomezi bwanje. Umukama yaravuze ati, erega kumbera umusabyi abyura ibisata bya Yakobo, akagarura abarokotse b'Isirayeli, byonyine ntibikwiye. Ndakugize umuco w'amakungu, kugira ngo urukiza rwanje rushike ku mpera z'isi. Nguko uko Umukama we mucunguzi w'Isirayeli akaba n'umweranda wayo abwiye uwo bagaya yanywa n'amakungu, akaba n'umuja w'abategetsi. Abami bazobibona bahaguruke, abatware bakubita inkoro hasi, kubera ko Umukama ari mwizigirwa, kandi kuko umweranda w'Isirayeli yakwitoreye. Tugeye Kristo. Bakunda Umukama, aya majambo y'Imana ari muri Isaya 49 uhereye ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 1. Avuga uko dukwiye guhayagiza Imana mu bumana bwayo. Ubundi inshuti z'umusaraba, ubundi bane b'Imana zima, ubundi bane ba rudasumbwa, turabana badasanzwe, ngo tutarava mu nda z'ababyeyi batwibarutse, ngo Imana yari yaratwitoreye, Imana yari yaraduhaye umuhamagaro. Uwo muhamagaro Imana yari yaraduhaye niwo tuje gusesanguriramo amasezerano yo gutabarwa mu buzima bwacu. Iri sezerano ry'uyu munsi rero rirakwereka ko ugutangwa ataco bigiye kugira mu buzima bwawe, kubera hari Imana yashigiye gutabarwa kwawe, hari Imana yakuyifata kubera wewe. Uwo rero ni wumva ibyavuga kumva ijwi ry'Imana, kandi ukarishira mu ngiro, uzotabarwa ukubwe ko ibyagutabagurira amarangamutima byose. Ndabahaye ikaze muri umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana hagati ya saa 6 na saa 9 z'ijoro. Ni umwanya wo kwakira isezerano ku buzima bwawe. Ntuhirahire ngo ugere muri uwo mwanya uri kuri dodoma, kuko biravuga ngo kurya umugore atashobora gusiga umwana ariko birabwira, niko n'Imana idashobora kuguterekerana
wishira imbere neza ushira imbere iteka n'icubero ry'Imana ibisigaye witeka Imana yo mushobora byose Imana y'ingene ijuru n'isi niyo Mana yo kudusanga ikatubwira ngo kubera mwebwe nzobwira ibisata byose Imana hari ibisata n'ubwo mwatakaje mwakanokwe igisata cy'ubwenge igisata cy'ubutunzi igisata cy'amahoro igisata cy'amagara meza igisata cyo kubaho umutswe cyaramaze kuvogerwa cyaramaze kwangirizwa no gutanga none bakundwa Mukama ndabasaye kuri umunsi w'Imana tubereye n'itekerezo rya 28 ukwezi kw'icenda akaba ari n'umunsi w'amajana 20 ndabasaye kubere umunsi ese uyu munsi Imana y'ingene amahoro yohaza ubwiza umutima wawe ikakurinda gukehanirwa ese iri sezerano ry'ukuba umwana w'Imana kandi agushitse yo gushika ku mutima rikagutandukanya n'igisuzuguriro cy'ubwoko bwose ese Imana y'ingene amahoro yotwishimira ikatunezereza ikaturinda kubabara kandi ikatwagurira imbere mwari muzi neza yuko kubyo wakwakira isezerano ry'Imana iyo duhawe ijambo Imana itugumiza ko nitwara Imana nirenganya kandi robanura ku butoni Imana nisuzugura kandi itekereza ubu ngubu ushobora kuba ufise umubabaro runaka waheraniwe wasuzugura wamwiritse ibintu biri kukubana akavuga aho ugasanga Imana yakubwira ati burya aho nyene muri ubwo buzima urimo niho ngomba kubaka intare yawe ndasenze ngo Imana mushobora byose uyu munsi gabe kandi gaze ubuzima bwawe igaragaze ko yagutoreye umuhamagaro runaka kandi guhuze nawo mu izina rya Yesu nacyo tuzobura mu rukundo rw'Imana ariko uyu munsi akiri isezerano rivuga ngo wewe bagaye wewe bamwe wewe uri umuja w'abategetsi uyu munsi uhabwe ubudahangarwa uhabwe ubutabazi ukamishe ingufu wakoresheje iri sezerano ryo guhabwa ubudahangarwa uvuruganya ubuzima ubaye nabubona uri mu buzima bwakavuye uyu munsi uterura imbogo kubaka uyu munsi uterura urundo rwo kwitandukanya nabwo kandi ubwira Imana ibyo ushaka kubona ubyumva neza ko uyu munsi nujya gusenga cyangwa kumva ijambo ry'Imana ubwira Imana uti mu gishimbo cy'ukwama amagukunda mu kibanza cyo kubabara amakunezero mu kibanza cyo guhera amakuba mu kibanza cyo kurenganya ndenga usaba Imana impinduka usaba Imana umugisha usaba Imana umugwiza usaba Imana ubudahangarwa kandi mu izina rya Yesu Kristo tubihabwe twese
amen, amen, aleluya. Nimba wumva ukiri kure yabyo bisabe, bisabe, bisabe. Turagukengurukiye cyane Mukama, kuko uri Imana rurema, uri Imana bisabo byacu, uri Imana mushobora byose, uri Imana tutaburana ikintu na kimwe. Tugushimiye kuri iri zamu ryo hagati ya saa sita na saa cyenda, aho tuje kwakira isezerano sheshe Yohana. Kandi turabona kuri Imana ihoza, uhoza abakene, uhoza abatinyi, uhoza abatawe, ukabatora, ukabatetera, ukabatetura kandi ukabagirira neza. Turakwisabiye mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo, uturorokanye imigisha yose watugeneye uyiduhe. Abahora batugaca badusuzugura batangare, gutyo izina ryawe rihabwe icyubahiro mu buzima bwacu. Dukubwe kwa kavuye ubwoko bwawe, dukira indwara z'ubwoko bwose, dutandukane n'ikirungurira cyo mu mwuka cyari cyo mu bigaragara. Iseseme idukureko, ibyago bidukureko, agahinduka dukureko, utwuzuze ubweze, utwuzuze ubushobozi. Mu izina rya Yesu Kristo duhabwe umugisha n'ubwiza, kugira ngo iri sezerano ry'ubutabazi budasanzwe ku buzima bwacu dushobore kurihabwa. Turasabye ngo amaraso ya Yesu Kristo atweze rwose. Impuhwe ziwe zitubeko, ububasha bwiwe budukorere, umutima mwandaza twubukire ko turushirize kugira ngo mu mitima yacu, kandi tunezerwe n'icyo turi, tunatetura izina ry'Imana mu gukora neza nk'uko Bibiliya ibitubwira. Mu izina rya Yesu Kristo naramuje amashinga y'ubwoko bwose, nose imyuka y'abategatega n'abarozi, mpamagaje amahoro y'Imana muri twebwe, ububasha bw'Imana muri twebwe, ubutware n'uburinzi, ubufasha n'ubudahangarwa, kugira ngo tureke kononekara ahubwo duhezagire wese Mukama, kugira ngo iri sezerano rishasha ritubere isezerano ry'amahoro. Duhezagire kugira ngo muri uwo muhezagiro duhabwe amasezerano yo kubaho nk'uko ubishaka, atari nk'uko isi bishaka cyangwa twe tubishaka. Duhezagire kugira ngo ububasha bwawe bukorere muri twebwe mu gihe twumva ijambo ryawe no mu gihe twakira ukarisengerera. Duhezagire utubohoro dutandukanye n'ibisokoro bibi by'ubwoko bwose. Duhezagire uduhe igikundiro icanye mu gihungu ubuzima bwacu. Duhezagire dushire ku budahangarwa kavuye turakase. Duhezagire utunengesereze ibyiza byawe. Mu izina rya Yesu Kristo duhabwe umugisha n'umukozi w'ubwoko bw'Imana. Amen, amen, aleluya. Imana y'amahoro iduhezagire isezerano ryinshi twakiriye, kandi uyu munsi turigenderemo tuzi ko Imana hari icyo igiye gukora ubuzima bwacu, niyo tutakinata cyangwa tubyirengagize cyangwa ngo tubipinge, kuko gupinga mu isi y'umwuka niyo mbere y'izindi zose. Mwarahezagiwe, uryame mwisegure, mwige muhabwe, muryame mumererwe neza, mwirwe n'Umukama, mutahagwe n'Umukama, kandi mubohoke kubw'amaraso ya Yesu Kristo, kubw'ubutware, kubw'ubushobozi no kubw'ubudahangarwa bwa mutima w'Imana akorera muri twebwe. Amen, amen.